Mwese bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije kaze mu makuru twabateguriye akaba agizwe n'ingingo zikurikira umugwiza tunga wa mbere wa Afrika Aliko Dangote arongowe ari kumwe n'uburongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo barahawe umubonano n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku kirimba kwa Ntare Rushatsi bakabaganiriye ku bijanye no kuzana imitahe mu Burundi mu bisata bitandukanye nk'ubutare mu guhingura ifumbire no mu gisata cyo kubaka amabarabara nayo mu gisata c'inkino kuri uyu w'Imana hasozerewe ihiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball ihiganwa ry'imigwi iri mu cicaro ca kabiri umugwi Remesha w'Ibujumbura ukaba ari wo watahukanye intsinzi ku manota 77 kuri 66 ya Rezipo. Kaze rero inkuru imwe yose ukwaye turi kumwe na Daniel Ndikumana asigura mu rurimi rw'ibimenyetso ingingo imwe yose ukwayo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu niho Aliko Dangote mugwiza tunga wa mbere wa Afrika ari kumwe n'uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo hamwe n'abandi bagwizatunga bakomoka muri Nigeria bagendera Uburundi ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'Ibujumbura bakaba bari kumwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Alain Ndikumana ari kumwe n'ubuserukira igihugu c'u Burundi muri Nigeria Edouard Nduwimana hamwe n'abandi bategetsi batandukanye. Nkuko naimpejeje ko bamenyesha inyuma yaho uwo mugwiza tunga wa mbere muri Afrika Aliko Dangote n'uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo bari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku kirimba kwa Ntare Rushatsi bahabwa umubonano n'umukuru w'igihugu baganiriye ku bijanye no kuzana imitahe mu Burundi mu bisata bitandukanye nk'ubutare guhingura ifumbire no mu gisata cyo kubaka amabarabara. Juvan Ndayishimiye uwo mugwiza tunga Aliko Dangote ari kumwe n'uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria Obasanjo bitavye akamo k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yasavye mugwiza tunga kuzana mitahe yabo mu Burundi mu nama yabereye i Bujumbura muri Kigarama umwaka wa 2024. Abo bagwiza tunga rero bakaba baje gushigikira Uburundi mu gushika ku mbona kazoza biciye mu gushira imitahe mu bisata bitandukanye vy'iterambere. Intambwe ya mbere rero yabaye iyo gushira umukono ku masezerano yo kubaka amabarabara bakazokora n'indi migambi y'iterambere nko mu bijanye n'ubutare ifumbire n'ibindi. Icubahiro ahejeje kwakira abagwiza tunga na cane mwahora mwumva batari bwashike hano mu Burundi Aliko Dangote ari kumwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigeria. Ubwo rugendo nyamukuru rugamije kuzana imitahe mu migambi itandukanye y'igihugu harimo iby'ubutare umwavu hamwe no mu yindi migambi nk'uko musanzwe mubizi ni ibintu byinshi bishobora gukorwa mu mwanya wa mbere. Amasezerano ya mbere yabaye niyo gushira umukono ku masezerano ingene bizogenda ingene bazoza mu misi ya vuba kugira bashobore gutangura iyo migambi. Rero nyuma y'uru rugendo turiteze koko yuko Burundi buzohatorera koyoko na cane mu bijanye n'ubutunzi. Tukizera rero yuko kubyo bayaze n'umukuru w'igihugu bigakurikirwa n'amasezerano yasinywe turizeye neza ko mu minsi itari ya kera
birashobora gutangura. Ikindi no kwibutsa abarundi nuko uru rugendo ruje rukurikira inama yigeze kubera ngahi Bujumbura y'abagwizatunga mu 2024 muri Kigarama. Inyuma yo mubonano bahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abo bashitsi bakaba baciye baganuka mu gihugu cyabo. Arakoze Juvan Ndayishimiye, mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahamagarira abantu bose kuja ku murindi wo kwinonora imitsi kugira ngo bagire amagara meza kandi bashike kwiterambere. Yabishikirije mu ntara ya Burunga kuri uyu wa gatandatu mu gihe yariko aratanguza umugwi wo kwinonora imitsi bita Club Pas à Pas Bien-être pour tous. Félicien Butoyi. Igikorwa cyo gutanguza umugwi wo kwinonora imitsi Club Pas à Pas Bien-être pour tous mu ntara ya Burunga cyatangujwe n'urugendo rwo kwinonora imitsi aho abagwitavye bagiye ibirometero vyaba 15 bakaba bahereye haruguru y'ishure ryisumbuye ry'akarorero ry'Imakamba bafata ibarabara gerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga. Bitavye iyo karashishi bakaba bari bagiye imbere n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Saint-David de Haberendi kuriyo, harimo kandi n'icegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka hamwe rero n'izindi ndongozi ndetse n'abene gihugu benshi bitavye iyo karashishi. Bikaba byaboneka ko abene gihugu bo mu ntara ya Burunga baba bakiri bato ndetse n'abakuze bari barindiranye igishika ico gikorwa cyo kwinonora imitsi. Urugendo rwo kwinonora imitsi bakaba baciye bagana Gisenyi ku kibuga nkuru nziza Peace Park Stadium, ari naho haciye habera imyimenyerezo ngororamubiri. Mwijambo giwe buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuba yaje gushira ku kivi cyo kwinonora imitsi abanyaburunga. Yongera amenyesha ko ku minsi yose ya gatanu inyuma y'amasaha bazoza bararangura ico gikorwa. Mwijambo yashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yashimiye abene gihugu bo mu ntara ya Burunga kwa bitavye ico gikorwa cyo kwinonora imitsi. Aca yongera aragaruka ku kamaro kaco ku buzima bw'umuntu, aho mbere yaciye ahamagarira bene gihugu kwama binonora imitsi. Yuko ubuzima bwiza ni gufungura, ni kuryama, ni kuja mu biro, kuva ugafungura ugaca wiryamira ngo nibwo buzima. Iyi wambere rero twese rero twikubita agashi. Uno munsi nagendereye ino ntara kandi nyakubahwa buramatari yankundiye gutanguza umugambi wa Club Pas à Pas Bien-être pour tous. Kugira sport nta bindi biyumvira iterambere, umunezero, ku mutima harera, mu mutwe harera, amaraso ibinure bibi birasohoka, umuntu agasigarana amaraso meza gusa. Ndabahamagarira iminsi yose kama mwinonora imitsi, mufise nk'akanya n'iminota 30 gusa birakwiye. Ico gikorwa rero kikaba cyasozerewe no gutanga ibikoresho byo kwinonora imitsi ku mashuri atandukanye yo mu ntara ya Burunga. Bandanya n'amakuru twabateguriye. Komine Cibitoke iri mu ntara ya Bujumbura ngo barizeye ko atabibazo vyaho abakozi bakorera bazoba bafise mu ndwi zibiri ziri imbere. Vyavuzwe kuri uyu wa gatanu na mustanteri w'iyo komine Eloge na Geneza igihe buramatari w'intara Bujumbura yari yagendeye komine Cibitoke. Ni inkuru ya Adala Harerimana akaba yimenyereza kuri televiziyo y'igihugu.
Urwo rugendo buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyize Ndayikengurukiye yarugize ahasanzwe hari inyubakwa za leta. Eroge na Jeneza musitanteri wa komine Cibitoke akaba yaciye amujana hariko harakorerwa ibikorwa byo gusanura inzu intara ya Cibitoke yahahora yari isanzwe ikoreramwo kugira izofashe gushira mu ngiro umugambi w'igihugu w'uko leta yosezerera gukorera mu mazu ipanze. Inzu yaho zari intara ya kera Cibitoke. Hanyuma muri wa mugambi w'igihugu kuko leta itokora mu mazu ipanze nanye nagiye mu mazu yosanurwa kugira ishobore kuzokwakira ubuzi bumwe buzoza buvuye ku mugwa mukuru w'intara buza gukorera ino ku mugwa mukuru wa komine ya Cibitoke. Turavye aho ibikorwa byatanguriye naho bigeze ubu tubona ko biko bigenda neza cyane. Turabona ko mu ndwi zibiri ziri imbere dufashe nko mu ntango zo kuwa gatatu inyubako izoba amasusu kandi gukora kujya bisanzwe bira. Eroge na Jeneza akaba yavuze ko uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo bikorwa bwatanzwe na leta y'u Burundi. Akaba yagiriye kamenyesha ko hari cizere cuko ibikorwa byo gusanura iyo nyubakwa n'ivyamara guhera bizotuma komine Cibitoke atangorane zaho abakozi bakorera bizosubira kwibonekeza. Uburyo buriko barakoresha mu gusubira mu nyubakwa n'uburyo bw'igihugu bwatanzwe na leta y'u Burundi. Turiko turaba umugambi w'intara n'umugambi gutobona ko hani wacu bishobora kuzokoroha kuko miseze twatanze raporo y'andi mazu ya leta ari muri kano karere ashobora gusubirwamo kuko intara ya kera Cibitoke bisanzwe bifite amazu menshi ngahaye amazu yo twarayatanze azosubirwamo twize neza ko naho bizoba atazoba ari binini cyane uganije n'andi makomine. Musitanteri wa komine Cibitoke akaba yamenyesheje ko n'igisata kijanye n'agateka kazi na muntu ku rwego rw'intara kizoja gukorera muri iyo nyubakwa nyene. Mu ntara ya Muyinga naho kuri uyu wa gatandatu imvukira z'intara ya Muyinga zaratunganije inama kubijanye nuko umwaka uheze wagenze ni vyaranguwe. Musitanteri wa komine Muyinga Misigaro Amede akaba yamenyesheje ko mu mwaka uheze bashize inguvu cyane mu gisata c'uburimyi na cyane mu guteza imbere igitegwa civoka n'ikawa ngo kuko ivyo bitegwa bifise uruhara runini mu kwinjiza amafaranga mva makungu. Dieudonné Ndacayisa. Muri iyo nama y'imvukira za komine Muyinga musitanteri w'iyo komine Amede Misago yamenyesheje ko iyo nama yatunganijwe mu ntumbero yuko abavuka komine bomenyana kugira bashobore gukora imigambi y'iterambere bazinanye. Inama kandi yatunganijwe mu ntumbero yo kwirimbura barabe ivyo bamaze kurangura bongere barabe imigambi ibereye yokogwa muri komine Muyinga kugira bayishikane kuri yambona kazoza. Bimwe rero mu vyaranguwe harimo gukomeza isuku muri komine Muyinga barashize inguvu nyinshi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi nayo mu gisata c'amagara y'abantu barahemirije abene gihugu gutunga ikarata yo kwivuriza ko harubatswe kandi amavuriro mato abiri. Mu gisata c'indero barahemirije abavyeyi kudakura abana mu mashure. Mu gisata rero c'uburimyi bakaba barateje imbere cyane ibitegwa njabuka amazi aho twovuga nk'ivoka hamwe n'ikawa kubera ko igisata c'uburimyi n'ubworozi ari wo mutima w'igihugu ariko gatimatima kiterambere no muri komine yacu ariko kuko nanariga ibice birenga 80% by'abenegihugu bigizwe n'abirimizi hamwe n'aborozi. Aho twarahasize ingufu nyinshi cyane mu guhimiriza abenegihugu kurima atari ukurimarima nguko kurima bakugira umwuga, ariko twarasize ingufu cyane mu gitegwa civoka hamwe n'ikawa. Nanariga leta yacu igitegwa civoka yamaze kugishira mu bitegwa njabuka amazi bituzanira amafaranga mva makungu. Aha rero ntitwatambye twirorera abari mu bisata bitandukanye baradufashije, mbere n'umugambwe uri ku butegetsi wafashe ya mbere mw'iki gikorwa. Ubikawa nshasha muri komine zaratewe zitari nke, amavoka yaratewe, eka mbere uno munsi umuntu azungurutse mu mazone arashobora kubona ko habaye intambwe mw'ibi bisata bijyanye n'iby'uburimyi. Musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago yarashikirije kandi zimwe mu ntambamyi komine ya Muyinga ifise harimwo abakozi badakwiye muri komine
hamwe n'amazone rero n'abakozi bakenera gukarihizwa ubwenge ariko uburyo ntibuboneke n'ibindi. Muri iyo nama imvukira za komine zikaba zararose akaryo ko gutanga ivyiyumviro vy'ukungene iyo komine yotera imbere hamwe n'ingene ibibazo bimwe bimwe bihanze iyo komine vyotorerwa umuti. Inyuma iyo nama rero abavuka komine ba Muyinga bakaba baciye bifurizanya umwaka mushasha mwiza w'2026 mu gusangirira hamwe urukanwa. Arakoze Dieudonné Ndacayisaba nko muhejeje kubikurikirana iyo nama yakoranije imvukira za komine Muyinga. Turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'inkino kuri uyu w'Imana. Ihiganwa rya Premier League ryabandanije ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Hakaba hariko harabera urukino rwahuje Vitaro y'Ibujumbura hamwe na Flambeau du centre y'Igitega. Urukino rukaba rwaheze ku ntsinzi y'igitsindo kimwe ca Vitaro ku busa bwa Flambeau du centre. Idonido na Dieudonné Ndacayisaba. Ubwo rukino biganwa rya Premier League rwahuje Vitaro y'Ibujumbura bari mu mwambaro usa na mauve hamwe na Flambeau du centre abo bari mu mwambaro usa n'ubururu. Igice ca mbere rero catanguye imigwi yose ifise ishaka ryo kurondera igitego, mbere Vitaro ikaba yahushije uburyo bwishi bwo gutsinda. Igice ca mbere kikaba carangiye atamugwi winjije igitsindo. Igice ca kabiri rero catanguye nota ya mbere imigwi yose isatira cyane, aho yose yanarose uburyo bwiza bwo gutsinda, ariko akaba atamugwi numwe washoboye kubyaza umusaruro ubwo buryo. Urukino rukaba rwabandanije Vitaro isatira izamu rya Flambeau gushika naho yinjiza igitsindo ca mbere muri ico gice ca kabiri. Imigwi yose rero ikaba yabandanije isatira cyane umugwi wa Flambeau kugira barabe ko bogombora, naho Flambeau du centre yagerageje gusatira kugira igombore ikaba itorohewe imbere y'umugwi wa Vitaro waje uva ku mugwa mukuru w'ubutunzi Ibujumbura. Urukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'igitsindo kimwe ca Vitaro ku busa bw'umugwi wa Flambeau du centre. Ubwo rukino rero rukaba rwarorerewe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo eka n'abandi bakunzi benshi b'umupira w'amaguru. Nkuko nabamenyesheje mu ncamake muri ico gisata nyene c'inkino kuri uyu w'Imana niho hasozegwa ihiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball. Ihiganwa ry'imigwi iri ku cicaro ca kabiri, umugwi Remesha w'Ibujumbura akaba ari wo watahukanye intsinzi ku manota 77 kuri 66 ya Rezipo. Rukundo Jodasin icegera c'urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi akaba yasavye ko intara ya Gitega yoha ikibuga c'umupira w'amaboko kiriko cubakwa ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi rikabandanya ibikorwa vyo kubaka ico kibuga. Idonido na Patrick Giramahoro. Iryo higanwa ry'umupira w'amaboko basketball bise Road to Amstel Basketball League ryakiriwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko ryo mu ntara ya Gitega abage mu mfunya ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Urukino rwa nyuma ivyo bita finale rukaba rwahuje umugwi Rezipo w'Igitega mu mwambaro wirabura n'umugwi Remesha w'Ibujumbura mu mwambaro utukura. Imigwi yose rero ikaba yerekanye ubuhinga, aho urwo rukino rwagiye gusozerwa ku ntsinzi ya Remesha ku manota 77 kuri 66 ya Rezipo. Mu bushimwe rero bwagiye butangwa bugizwe n'ibikombe eka n'imidari. Ikibanza ca mbere kikaba catahukanywe n'umugwi Remesha, ica kabiri umugwi Rezipo, ica gatatu umugwi w'Urunani, ica kane umugwi wa Dinamo. Rukundo Jodasin icegera c'urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi amenyesha ko bazobandanya bashigikira amahiganwa kugira intambwe abakinyi bagezeko ntisubire inyuma. Tuzobandanya tubatera intege, tuzobandanya tubashigikira kandi tutosaba ko mudehukirwa kugira ngo iyi nivo abana bagezeko ntizisubire inyuma, ahubwo murondere turi kumwe nabo na federation n'abashinzwe competition bari ngaha ingere ayandi matunwa yoza bandanya kugira ngo aba bana ajya mu ekipe yose ntaze yicare.
abantu bafise abapartenere turondera abapartenere z'amasosiyete organize izindi turnuwa nyinshi bagume bakina umwaka wose. Nayo kuburongo ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu ntara ya Gitega Mpawenimana Aime arashima ingene biteguriye kwakira izo nkino ivyo bategekanya mu ntumbero yo guteza imbere urwo rukino. Twebwe nka Association Basket Gitega twakinkino twavyiteguriye neza, navuga rero abakinyi bacu twarabateguye neza, nico gituma no tutashoboye kuba ba mbere dutwara igikombe. Umugabo numugumaze umwaka umwe twawutera intege rero kogira entraînement menshi kugira dushobore kubandanya tuzotwara igikombe kuza. Mu byo dutegekanya nuko mw'iyi minsi twogirana ibiganiro n'intara ya Gitega kugira ngo bashobore duha gacagize ingorane dusubire kugisubiramo nkuko mwavyumvise president wa federation yavyemeye twarayivuganye mu gihe intara yo kwemera ko dukorana tuhoca tutangura ntuze ya démarche za mbere. Rero ikindi no gucreate cyane imigwi ibe myinshi dushike mu mine dushika makomine yose agize nta ntigume mu ma province ya Kera, Mwaro, Karusi, Muramvya na Gitega gusa ubwo dushike mu makomine hose abantu twahurumbize ino basket bashobore kuyikunda. Na kwizina rywaserukiye intwaro Alice Nshimirimana umuhanuzi wa Buramatari w'intara Gitega ajejwe inkino n'imico kama arashimira ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi n'ishirahamwe ku rwego rw'intara amenyesha ko ibisabo vyotuma urwo rukino rutera imbere bazobishikiriza kugira bitoregwe inyishu ibereye. Mu gusozera ano makuru mu rukino rwa volleyball go ku rwego rw'igihugu championnat national rurabandanya kuri uyu w'Imana mu ruhande rw'abagabo umugwi wa Rukinzo niwo watahukanye intsinzi seti 3 ku busa bwa Bisoro, nayo ku ruhande rw'abakenyezi umugwi GLC niwo watahukanye intsinzi iseti 3 ku busa bwa Estetika. Idonido na Nadia Ndayizeye. Urukino rwari rurindiriwe cyane ni urukino rw'abagabo ruhuza umugwi wa Rukinzo wambaye impuzu zera na Bisoro bambaye impuzu irimwe umuhondo. Iseti ya mbere yari hanitse cyane kuko bagenda barababana iza kurangira ku manota 30 ya Rukinzo kuri 28 ya Bisoro Volleyball Club. Urukino rwagiye kurangira Rukinzo ari itahukanye intsinzi ku maseta 3 ku busa bwa Bisoro. Urundi rukino rwabaye ni mu bakenyezi aho umugwi wa GLC wambaye impuzu z'ubururu harimo izirabura warushije umugwi wa Estetika wambaye iz'ubururu. GLC ikaba yatahukanye intsinzi ku maseta 3 ku busa bwa Estetika. Kugeza ubu rero mu bakenyezi umuguzi imbere ni Muzinga hagakurikira Rezase uwa gatatu akaba ari GLC. Mu bagabo umuguri imbere ni Rukinzo hagakurikira Muzinga ya gatatu ikaba Bisoro. No mu bana bakiri bato rero izo nkino zabandanije kuri uyu w'Imana. Mu bahungu umugwi wa Hope watsinze umugwi wa Mutumba iseti 3 ku busa. Umugwi wa Mwamba nawo ukaba watsinze wa Muzinga iseti 3 kuri 2. Mu bigeme umugwi wa Dragon ukaba watsinze umugwi wa Hope iseti 3 ku busa. Tubamenyeshe ko izo nkino zizobandanya urukino rurindiriwe cyane rukaba ari uruzohuza mu bagabo umugwi wa Muzinga na Bisoro hakazoba ari kwigenekerezo rya 22 z'uku kwezi kwa Ruhuhuma. Amakuru twariko turashikiriza ni naho tuyasozereye. Murakoze mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikira ibiganiro vya televiziyo y'igihugu.